bakina bakanatunganya pornographie ikurwaho kuko ngo navyo biri mu vyinjiza amafaranga aja gufasha abasirikare bari ku rugamba. Yashoboye kugaragara umukobwa yambaye impuzu y'ubugeni na Johashi yambaye ikoti y'ubugeni, iboneka yuko hari habaye mariage, ariko benshi ntibashoboye kumenya yuko ari filme yariko irategura. Ariko Burundi nyene umukobwa benshi batanguye kumumenya cyane umunsi yivuga amazina imbere ya nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amenyerewe cyane mu kwivuga amazina Islam no mu vyese. Abenshi mwatanguye kumumenya no kumenyera yitwa PASCALINE, mushobora kumukurikirana. Hello guys, abakozi ba ETBC-TV amuri hose, nizere komeze neza, nizere komeze fresh, mukamuri kona J Finance Promote aka Borabi. Wotaragira subscribe, urashobora subscribe, ndakuze n'amakuru ariko avuga muri Industry 257 na handi wasanga atari kuno channel ya ETBC-TV. Mwese rimwe mwabaye update imisi yose, twabaye amakuru update. Ndizera yuko muri ready kumva ibintu bishasha bikora vugwa ku isi, ndetse tutibagiye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri Ukrain bagiye kwemererwa gukina, gutunganya no gucuruza pornographie kugira haboneke uburyo ufasha abasirikare bari ku rugamba. Inama nshingamateka ya Ukrain yatangaje ko hamaze kuboneka ibiharuro bikwiye by'abanyagihugu basinye bemeza ko ingingo ihana abakina bakanatunganya pornographie ikurwaho kuko ngo navyo biri mu vyinjiza amafaranga aja gufasha abasirikare bari ku rugamba. Umushinga amateka yitwa Jaroslav Zelensky umwe mu bashigikiye iki cyumviro. Uyu mugabo avuga ko ingingo ya 31 ihana abakora pornographie ataho itandukaniye n'ubujubuju kuko naco ihindura mu kurinda abana. Ayo masanamu y'urukozasoni, icuruzwa ry'abantu n'ubusambanyi. Uyu mushinga amateka nyene nk'uko yabibwiye ikinyamakuru Kiev Post yagize ati, ntabwo tuvuga ku rubuga rwa OnlyFans rudandaza ayo masanamu, ahubwo turivugira ku kuraba pornographie muri rusange. Abanya-Ukraine benshi ubu bamaze kwinjira mw'uwo mwuga wo gukina no gutunganya pornographie. Nko mu ntango z'uyu mwaka wa 2023 Ukraine yakiriye amakuru afise agaciro ka $920 by'amadolari avuye ku mbuga z'abacuruza pornographie, kandi yose yaciye ajanwa gufasha abasirikare bari ku rugamba. Umwe mu banyagihugu yitwa Anastasia Konchimenko yagize ati, niba tureke dukore akazi kacu kuko akani nakarorero keza kukuntu umubiri w'umuntu ugira uruhara rukomeye mu ntambara n'iterambere ry'igihugu. Twebwe nk'abanyagihugu intererano yacu ya mbere ni ukurondera abasirikare bacu ivyo bakeneye byose. Nubabwira yuko rero mwese mukakurikirana ETBC-TV, amakuru arabandanya. Reka tuje ku makuru ariko avuga kumwe mu bakinyi b'amareresi yitwa Johashi, asanzwe akinira mu mugwi Urukinzo TV, Inkinzo TV, kandi nawe asanzwe arongoye uyo mugwi Inkinzo TV. Inyuma yaho imbere yaho apostinze amafoto ari kumwe n'umwe mu bakobwa basanzwe bakinira muri Inkinzo TV. Apostinze amafoto yashoboye kugaragara umukobwa yambaye impuzu y'ubugeni na Johashi yambaye ikoti y'ubugeni, iboneka yuko hari habaye mariage, ariko benshi ntibashoboye kumenya yuko ari filme
filme yariko irategura, ariko Joashice kuri kuruga rwiwe niho mu nyuma yashobora gupostinga imwe post bita cover amenyesha yuko agiye gusora ireresi yitwa Ibara. Iyo reresi Ibara nimwe mu reresi iri kutunganywa na Inkinzo TV isanzwe ihurikiyemo bamwe mu bakinyi ba mareresi. Rero umukinyi Joashi agira yuko mwoja ku rubuga rwa YouTube mukaraba isezo shasha canke seri yitwa Ibara, eskuva yuko nimwe mu seri ikundwa n'abantu benshi cyane gose bagiye batandukanye. Rero Joashi numwe wakinyi b'amareresi bakinira Ingozi muri Inkinzo TV. Amakuru rero arabaguma bandanya, reka tuje ku makuru ariko avugwa hano mu Burundi nyene. Umukobwa benshi batanguye kumumenya cyane cyane umunsi yivuga amazina imbere ya nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amenyerewe cyane mu kwivuga amazina Slam no mu vyese. Abenshi mwatanguye kumumenya no kumenyera yitwa Pascaline, mushobora kumukurikirana ku rubuga rwiwe muciye ngaha Pascaline Poetry. Ibindi azwiho cyane ni kuvugira no gufasha abana bakiri bato ataco bishoboye. Nino mwiyo numbero ariko aratera akamo abantu mwese mufise umutima w'urukundo wo gufasha abana banaho nikora bakiri bato cyane cyane abaciga mu kubagurira ibikoresho by'ishure. None umwaka ariko arabitegura imbere yuko umwaka w'ishure utangura. Asaba abantu mwese mufise uwo mutima, mufise icyo mwifuza gutera icyo cyose murondere kuri agasaraba amajana 57 68 amajana 331 amajana 337. Ndasubiyemo amajana akanye agasaraba amajana 57 68 amajana 331 amajana 337. Nobwira yuko rero amakuru akibandanya rafite amakuru menshi cyane gose, mwe mwese mubandanya mubana nanje kuri rubuga rwa ETBC-TV ni Phineas Promote aka Burabi. Reka tuje ku makuru ariko arakurikira. Umuririmbyi Satubi ku munsi w'ejo yarashoboye kugaragara ariko akina umupira w'amaguru mu ntara ya Ruyigi. Iboneka yuko yari match ya amical yatunganyije na Organize Union Européenne, aho bashoboye kwikinira mu ntara ya Ruyigi. Iboneka ko Satubi yashoboye gukina neza cyane gose, kuko tugerageje kuraba tubona yuko yari mu kibuga cy'umupira ariko kina n'abandi bakinyi. Iboneka yuko Satubi kuje n'umupira afise notion idasanzwe. Rero Satubi no kire yuko amazi imisi agatembera mu ntara zigiye zitandukanye ari kumwe n'umwe mu bakomedie bazwi nga mu gihugu cy'u Burundi azwi kwizina rya Mutima no komedie, ari kumwe na Meiri, aho bamaze imisi kwatembera mu ntara zigiye zitandukanye aho bari kwakina bari mu biteramo bigiye bitandukanye. Rero Satubi babwira yuko amazi imisi rero akatima muri zo ntara agenda hereza show yateguwe na Union Européenne, Marge di Caravane organisée par Union Européenne. Uko nabibabwiye nuko ari biteramo bitunganywe na Union Européenne biriko participa bano baririmbyi bagera kuri babiri n'umwe mu bakomedie bariko bakoreza no muri Ndasa 257 Mutima lo comedie. Rino nkuru yacu netwe tubako cyane mwe mwese mashe kubona natwe mwari kumwe na Phineas Promote aka Burabi. Aho share subscribe ni Phineas Pro. Nobwira yuko ndumwe wa promote ariko koreza no muri industry. Nobwira yuko utaragira subscribe urashaka subscribe, wowe utaragira like urashaka like, wowe utaragira comment urashaka comment. Turavuga nkanabwira ati ciao ciao.